Ni na KIDUM agarutse mu gihugu hacigiye uvuga ko inyuma ya December utazogaruka utazosubira kuba muri Kenya. KIDUM azogarutse kuba mu Burundi. KIDUM agarutse ubugaruka nyene sange naho ingingo yafashe arayindura. Jambo ndivyo kuvuga yuko ngo asanzwe yibera hanze. Oya, ivyo namaze kubiruha. Muze murava ko niberanga na nimero ya telefone lumitere ndayifise. Hari abantu abarundi mumeze nabi. Urabona ngo uri kurababara. Umenga nje kugucura. Uri kurababara. Uri kurababara. Vuguti karibu. Vuguti karibu. Tubane ngaha. Isahani iwanjira hari. Humura na muntu uje gucura. Turi mu gihe muri no mwanya haciye imisi mikeya tubonye bamwe waririmbyi bamwe wareze baciriwe barabiwabo. Twarabonye Big FIZZO, twarabonye satb, bose barabaye iwabo. Baragushinga ibiciro vyabo byo ku makoncert. Umwe aravuga ati 50 million kwinjira kugira ngo nze ubundi 10 million. Reka ndakuba. Jewe nta kontra yoca kuri social media. Ivyo ni vyifuzo. Umuntu ariko ashira ibiciro vyiwe kuri kungurukana bumenyi kandi azi yuko ari izindi nzira zo kuvuga ivyo ashaka kandi bikaba mu mbisho kandi muze muri bukaye ku Burundi umutekano utaragaruka neza. Ukatangura kuvuga yuko ushaka 50 hari abantu baburara bashobora kuca bakuzindukirako. Rero je nibaza yuko bimo vya psychology reka aba artiste bashize amahera yabo kungurukana bumenyi bagi ayo na psychology. Twebwe tuzojyayo yandi tutarashira kuri psychology. Amafaranga ibujumbo kubwo vyakirago. Oya, urazi ibi biganiro je ndashaka yuko uno munsi kibi kiganiro ca nyuma utangura kumbwira ngo abanyamahanga singeneye kuba ndi nga mu kiganiro nangure kandi gukora ku pressure kuvuga injiri ya xenophobia yo kwanga abanyamahanga. Aho mba nitwa umunyamahanga, aho nsanzwe na sindaro ni umunyamahanga. Reka ndakwereke ibi bintu biroroshe. Abantu nibakura amaboko mu mvuzo bareke unebwe nta munyamahanga zose. Ariko sirontake abantu bagisinziriye abahabona barahari. Hello boys and girls, ini sira kumeze neza kwa kundi handa bokore shoes tegala KIDUM from our side black machine black belo camera mwitu musaza queen poem da sanzwe turi mu kibanza ciza bayita Safari Gate. Queen poem da sanzwe turi muri Safari Gate. Queen poem da sanzwe dabra govya maze komera piscine nziza services nyaruka. Queen poem da sanzwe nkaba ndi kumwe umita the living legend mwite nimbona Jean Pierre umuziki wa mise KIDUM. Queen poem da sanzwe maze gutwara ama award menshi ko sad zikomeye cyane amaze kuzikora kutwemeza yaratwemeje amateka yarandise yaduteye iteka mu bibonsa dans la place. Ndabura ko byamaze komera ndakura musa nibona Jean Pierre KIDUM. Murakoze cyane uno munsi tuganire kumukubito biraryoshe. Hari yaheze igihe tutabonana siku mingi sana. Ego KIDUM, yes, welcome again to the biggest show in our country review. Ego murakoze. Nike kintu warukumbuye mu Burundi? Aha ni muhira, aha niho navukiye, niho nakuriye, ni vyose. Umuntu akumbura vyose. Vyinshi utaronga ahandi hantu. Vyinshi cyane. Nk'ivya KIDUM? Uhereye ku kirere, uhereye ukuntu tuvuga. Aha niho ntegereza kucangerageza kwa jista. Nasubira kuvuga kujya navuga kera naragenda hanze. Uhereye ku vyo tujya. Uhereye kuri za ngeso zacu nk'abarundi. Imico sieste cyane. Ego ugaca ugerageza guhonja nawe kuko nivyo bagucuze, nivyo bo birigwamo, wowe wiriguri kuriruka hariya. Sieste ukayibagira, ugaca uyihonja ukavuga ati vya bindi nuko gwawe. Ariko bimwe vyaramvuyemo, ngije ama sieste vyaramvuyemo jewe. Tugeze ku isindwi ni minota 30 y'ijoro turiko dukora igikorwa cy'amateka. KIDUM emission mu ijoro ivuze iki kuri wewe? Bon, urabona jewe abandi abacange abankurikira n'abantu usanga kenshi harabona gusanze muri Amerika bafite icyo bita ama shift, hakaba n'abandi nasanze mu bihugu byo muri Schengen
abandi nabasanze mu bihugu vyo muri Australia aho havugwa ikintu cyitwa Fortnite pay. Hari babo nasanze bafise ikintu cyitwa kuja mu bafita guteka yema vya burasa vya CPAS ni byinshi urumva nagenda hura n'abantu batandukanye ariko nabone bakakubira ko bafite stress yabo nkuko no ngaba bafite stress yabo yindi ni Nairobi dufite stress yacu. KIDUM tuvuganye uvuye mu giteramo wari gukora kuri Zanzi amateka yanditswe performance dasanzwe abantu bararyoherwa. KIDUM bivuze iki kugira ngo uduyi performance imisi yose kumaye ko tukubonye ugumuhindura? Bon ibi ni ibintu nirigwamo ibintu namamo ahubwo bikwiye no gusumvya kujya mubona bikwiye no kugenda ku rundi rwego ruhanise cyane. Tuko turagerageza kubishikanaho kuko urabona hano umuziki wacu urimo imbari nyinshi abatumva ivyo ngora bakabona ko vyabananiye barabigwanya bo abandi bavuze bakavyemera baranyemera bakavuga ati kameme tuko turabona ibintu bipanze sawa sawa. Hakaba ni byinshi bigitegerezwa guhinduka kugira ngo dushobore no kuza turashira ama concert hajya bakavuga bati uri kuri aba concert zikuga mu Burundi ziri ku rwego. Deja ibintu vya sonorisation turi heza, sound, podium, lighting turi heza kabisa. Haracasigaye rero sasa comment planifier les choses. Umuntu akavuga ati ndi mu Burundi ndiko ndaba concert ng'umuntu kuri même niveau n'umuntu ari Paris. Nivyo dushaka. Biri kubiza kwini point bidasanzwe KIDUM ni na KIDUM agarutse mu gihugu hacigiye aretse kugira Burundi n'amakungu yuko guhera mu kwezi kwa 12 Kigarama cyangwa December mu Cyongereza bavuga ngo December, uvuga ko inyuma December utazogaruka utazosubira kuba muri Kenya. KIDUM azogarutse kuba mu Burundi. KIDUM agarutse ubugaruka nyene sange naho ingingo yafashe arayindura. Oya ndiyaragera kuko byinshi n'uno munsi niwe muri quartier asiatique hari bikiriko tukigerageza kugura kugira ngo dushobore gutunganya umuzo w'iwanje ndibiratungana l'homme propose Dieu dispose. Dieu dispose kwini point bidasanzwe KIDUM arafashe ingingo ati gwera mu kwezi kwa-12 nje mu Burundi sinzosubira muri Kenya. Uravuze ko ataragera kubera iki gufata ijya ngingo kugaruka kuba mu Burundi? Kuba hanze bifise igarama bifise uburuhe bifise n'ukuntu wumva yuko udashikana ibyo ushaka gushikako kuko intambamyi z'amategeko intambamyi z'igihugu ukuntu atari gwawe kitaguha les opportunités ng'abandi ivyo byose umuntu yamaze kuba hanze ibindi ko ndavuga arabisi yuko no gutunga inkoko benshi bibananira no gutunga inkoko ugasanga ntibishoboka ndubire kuriwe ukatubona tibaza yuko ico kintu umunsi uzoba hanze uzobitahura uzovuga uti nofuma nayi wacu. KIDUM inyuma y'imyaka 27 arafashe ingingo ati umujyi wa Nairobi twabanye neza ubu nje kugira ngo mpezagira Uburundi n'Abarundi tubane hafi pana kuza kubaramuza. KIDUM ntakabura imvu ni hemvo yari tumivuga ati oya birashika umuntu twakaruha akavuga ati imyaka 27 mba hanze ngira amare kurenuvera amaviza ni byinshi bifise umutwaro munini ariho n'abantu biyumvira ukabona kabisa ko bamaze kwihebura kubera ako gahinda ko kutaba iwanyu. Mu imyaka 27 niga ku Murundi cyangwa umuntu wese abahana imyaka 27 ntasaba ubwene gihugu. Turatwumva mu bindi bihugu umuntu amaze imyaka 5 ubwene gihugu aca busaba cyangwa bakabuhereza. Kira gihugu gifite amategeko yacu. Kuri KIDUM kudashima gusaba ubwene gihugu. Kenya ariko barambaza ati vraiment kokora iki basugumenga. Ariko urabona andu wavukiye ajya biragoye kugira ngo buta urazi yuko n'imyaka maze muri Kenya uvuze igiswahili bamenya ko naruonga kandi warubizi kandi bibiri hose no muri Amerika nuko nyene uvuze icongereza baramenya ko kutari muvukira yoga uri mu immigrant mu Bwongereza narabibonye birahari hose baramenya umwimukira n'imvukira. KIDUM mu bindi bihugu usanga baguhaye ubwene gihugu oya rekana n'ivyo
je mfise ubwene gihugu bumwe kuri kudashima kwa kirubwene gihugu bwa Kenya mfise ubwene gihugu bumwe bwo nga mu Burundi ivyo ni ibintu bizwi si ibintu nyegeza ni ibintu vyavuzwe mu mateleviziyo akomakomeye narabivuze no muri autobiography ndabifise muri Wikipedia birari ubwene gihugu mfise nubwo mu Burundi KIDUM bikoze kwini hanyuma kandi ikindi nacyo jewe ndi muri babandi hari abantu je nabonye banezereza ngo bafise impapuro jewe impapuro nazirose kuva mvuka muri presereja ndafise impapuro umuntu ugasanga ariko kuri umunsi mukuru ngo j'ai déjà des passeports gacha niyumvira yahora yaringa avant warabaye umuntu uca bojero ndi muri babandi b'abaradikal bemera yuko bafise impapuro kuva bavuka ndazifise nduzi umpamagare mu munsi mukuru ngo ufise nationalité oya ntavyo nerekwa kuko benshi ubabajije kenshi usanga ngo ndashaka kuvoyaja sans visa ariko gayo voyage n'amahera ingendo zose n'amahera udafise amahera na voyage jewe rero ndi muri bajya babandi b'intagondwa bamaze kubona yuko bafise impapuro kuva bakivuka abandi serere droit shaka kubinjirira kuko ari abantu bazironga bamaze kugogwa urumva ikintu wakironse waragowe niga muri Yagamukama hajya kuri Sainte Famille hari umwarimu yitwa Kimba yatwigishije ijambo ry'Imana iyumvire agutemye ugatemuka utaraja kubatizwa narabona abantu bafise gahinda kubera icyo kintu ngo banguyemo je sizobatizo muri Pasika urumva ni ikintu gikomeye cyane rero nabaronka izo mapuro ndabizi yuko nabone kugira ngo bazishike ko baca mu ngorane baca mu maepreve baca mu marasisme bagakumigwa amadiscrimination agakogwa sinofata ngo navyo ndabite hasi ariko naje ni ba respecte yuko je ndi umuradikal ba respecte position yiwanje yuko je mfise impapuro depuis mon enfance ndazifise Queen Premier kandi je suis fier kuko yoba ndi umuntu ndiyemera mba narahinduye akabira kenshi cyane hariho n'ahantu mba naragumye kubera impapuro ariko barabizi ko ndi umuradikal ugomba ugarutse mu gihugu mu gihe tubonye uno mwaka ni ryambere tubonye mu mwaka mu Burundi haje abanyamahanga benshi gukora ibiteramo barakora ibiteramo byinshi cyane kabisa kugeza naho bamwe batanga kujya imihari bati igiye mutima asaba uruhusha ngo leta idwegure nyakwamwe nye n'icubahiro umukuru w'igihugu adwegure gato yemere ibiteramo bisubire kuba yasabye kuri abaririmbyi b'abarundi baronka amafaranga ariko butiko tubona yuko abaririmbyi bakiye abarundi barayoga ko abanyamahanga benshi baraza gutora amafaranga ibujumbura kubwo vyakirago oya urazi ibi biganiro je ndashaka yuko uno munsi kibi kiganiro cya nyuma utangura kumbwira ngo abanyamahanga singeneye kuba ndi nga mu kiganiro nangure kandi gukora ku pressure kuvuga injiri ya xenophobia yo kwanga abanyamahanga aho mba nitwa umunyamahanga aho nsanzwe na sindaro ni umunyamahanga reka ndakwereke ibi bintu biroroshe abantu nibakura amaboko mu mvuzo bareke unebwe nta munyamahanga zose ariko sirontake abantu bagisinziriye abahabona barahari kuri jewe ncamona yuko Bujumbura kirahinduka kapitale ya muziki ni kintu ciza ni kimwe guteranya kimwe bingana bibiri ariko rero sasa wewe nimba utabona amaso yiwawe uri ngaho utabona yuko abari kure basige bahabona urasinziriye uri Steve Wonder amaso yawe arahumye abaririmbyi benshi Bujumbura bavuga ko abarundi badakunda ivyabo bakavuga bati abarundi ahubwo n'abapromota b'igihugu bari kwatanga amahera menshi ku banyamahanga gusumba abarundi oya ukunda ivy'iwacu tubifate ukundi kuntu kuko hano tunyicaye cyo mu Burundi ivyo ni ivy'iwacu sivyo hano dukoresha ibikoresho by'ubwubatsi washaka 60% biva ngaha sivyo amabuye nayo ngaha umusenyi nuwo ngaha hariho na sima isigaye ikorerwa ngaha
ugize imanuka ironga n'ivy'iwacu biri ça fait partie y'ivy'iwacu. Hariyo ubugeni bukogwa bw'abantu batwarana wo kwa kanaka n'uwo kwa kanaka, abo bose bakora ubugeni nabo ngaha. Mukazobona yuko n'abasigiye bakora ubugeni baja kurondera abagore hanze y'igihugu, menya ko kazoba kabaye. Ariko hari ibikigendeka equipe nationale nabo ngaha, entraîneur n'uwo ngaha, na entraîneur w'umuzungu yaje kuvuzano, uravyumva, umumenyereza n'umurundi. Ibibuga bariko barabisanura kugira ngo umupira ukinigwe ngaha. Rero nituze turabona ubuzima bw'igihugu mu miziki gusa, abamizisiye bo ngani mba basinziriye shauri yao, abandi barahabona, bavyuke tu bavuge bati enough is enough. Ariko kwanga kutangura umutima wo kwanga abanyamahanga na leta niyo binyemerera ko nangura gukora ibintu nk'ivyo. Tuba dukeneye yuko abatugendera igihugu kigendegwa ku mupaka, tukamenya binjira uyu mwaka bamaze kuba bangaye, kugira ngo tubone yuko hariho bezo yo kwagura ikibuga c'indege ibintu nk'ivyo. Ariko kagumushaka buri mwanya gasusa nkuko umenga uri kuri kumira, ushaka kwigira umuntu ntagendegwa, ufise ugwa ngo kubanya mahanga. Okay, kugira iyo jalousie ni sawa, ariko gira speed ubashikira cyangwa ubarengane. KIDUM uvuze amajambo akomeye cyane. Tiko tubona mu gihe ibitiramo biri kubiraba, twarabonye hari uwambwiye ku munsi wa gatandatu avuga ati juste gano sube kuronderera kure cyane formule yo muziki w'u Burundi uzovuga ko ari KIDUM. Kubwaho vyakira gute? Birandera indege, numva kabisa yuko bimpa courage, bikanyankuraja. Ariko jewe sindi muri babandi uterwa amashugwe, kuko mba natewe amashugwe kera kuva kuri yaramenje, kuva natewe amashugwe, banyise ambassadeur, banyise iki, ndi umuntu uneye intege, ahubwo ncavuga ndi reka mvyuke kare kandi mbananye gusubira kugeza ari bimeze. Umuziki w'u Burundi uracyafise ingorane, kuko bari kuravuga ivyo gukunda ivyo wacu, aba victime ni benshi, baba engeje ko babaca hejuru bakagenda ku bandi bantu. Ivyo vyamyeho kuko bikorwa n'abakora ku maradiyo, bikorwa n'abantu. None twe tuvuze abamizise kotebu nayo ivuge gute? Kotebu ivuge gute? Yuko abantu babona yuko bishakira igitenge cya sipere hako bamuha kotebu Hollande, we peut-être uri muto dushobora kuvyumva waxi. Kotebu irakora ibitenge, ariko abantu bagashaka waxi. Ni mentalite tu, ni mentalite. Kumva yuko tuha estime umuntu ngo yarize cyane kubera ko ariko avuga Igifaransa cyane, ni mentalite. Kumva yuko usuzugura umuntu avuga Igifaransa cy'amakosa, ukabona kumenga nakwije kumbaza ibiharuro kumbaza ibiharuro ngaziranotse, urakomprena ivyo ndishatse ko. Rero ni mentalite tu. Umuziki wo ngaha izo ngoranira urazifise, ariko nivyo ca biduca intege. Il faut pousser, kuko aho na usanze si ukiri. Oya, aho na usanganye mama tata na baba haga si ukiri. Hasigaye indwi imwe kugira umwaka urangire, amezi 12 semake waje mu Burundi ciro zirenga 4, ukora ibitiramo birenga indwi naho nogira ijana. Mfise droit fondamental, yuko aha joro no kuvuga ndi oya nyagira umuntu ambaza ngo jezo tajari ngo subira Nairobi. Oya, kwanza izo salamu nazo shaka, uzosubira inyuma jari nazo shaka. Oya, hano ushobora kuhinjira uko nshaka, shobora no kuvuga ndi reka rero twumvikane ngiye kuvuza mu soko yo mu Kinama. Ngiye ku isoko je provika office umuyaga nguba kandi nabisabiye uruhusha leta, shobora kuvuza. Yagira umuntu amharurira. Oya, umuntu agendi wabo ntadodora. Oya, umuntu agendi wabo ntadodora. Ibitiramo indwi no mwaka warabonye umuziki urawumviriza, waranawukoze. Umuziki w'u Burundi urawukurikirana. Umuziki w'u Burundi no mwaka ubona gute? Bon, uko ndawubona no uvuga kwinshi. Hariyo ababishaka yuko batera imbere, hariyo abashaka yuko ivyifuzo vyabo vyumvigwa, hariyo n'abashaka yuko n'amahera bashaka guhembwa aca kungurukana bumenyi. Ibyo byose twarabibonye.
bo bijya byose ni susi bafise yo gushaka ko ibintu bihinduka. Okay, hari ibintu biba rezoli mu mahera n'ibindi biba rezoli muri comportement, mu nyifato, n'ibindi biba rezoli ku nguvu za communication, n'ibindi biba rezoli ukuntu waparesa, kuntu waparesa, appearance, behavior, communication. Behavior ni conduct. Rero umuziki w'u Burundi uronse ivyo yabaye for kuri social media avyitiranya n'iterambere. Waronse akadi ka endorsement, brand ambassador avyitiranya n'iterambere. Imisi mike après ubukene bukinjira. Hari ibinyoma vyinshi kandi nosaba yuko abartiste bohagarika kuza barabwira abanyagihugu ibinyoma, kuko hari vyatesheje agaciro ugatusanga n'umuntu en persone ibinyoma vyavuyeko basi yamufata ng'umujoka, ng'umublagueur, umufarceur. Bahagarike baje mu bikorwa bagire ico bita mass production, kuproduza a mass, baproduce. Turafise abantu kameme badukurikirana. Urabona ngiye ikiganiro kiraza kurabwa, hagiye urabwe n'abantu 10,000 ni benshi cyane. Abantu 10,000 bafashe decision ko batangura gukononera izina, bakuvuga uko utari, bagusiga ivyondo, woja mu misa bibaza ko amashetani yose yakuguyeko, kuja kwirega, kuja no gukora amafungo. Rero ibi biganiro birakurikirwa. Hari abantu bari hanze bakurikira akantu kose kari karapasa mu Burundi, babifitiye umwanya mu mwanya batari ku buzi bwabo babiraba. Rero les artistes murakurikirwa, harageze yuko muba serious, harageze yuko muba serieux mu byo mubwira abantu, mu byo muvuga. Yagira umuntu azarahimbura umugitu acavuga yamuhe ngo kumenga ashaka gutwenza, mwatiye gutwenza, mwatiye gutukana, mwatiye gusotorana. Oya, abantu bashaka ibintu biri seriye bibubaka. Bafise abana bavyariyeyo, bafise susi yuko bamenye Kirundi, bafise susi yuko bamenye ururimi rwabo, kuko après tout naho yavukiye hariya, origine ingomoko y'abavyeyi biwe nino. Turumvikanye? Nta muntu w'imyaka 60 iyo bari muri Canada yo tubira ko yavukiye. Oya, abenshi bagiye igihe cy'amagume, igihe cirindi na kabiri, igihe cya ndadaye, etc. Hariyo abatwawe bavuye Tanzania nahuye nabo muri Australia, bariko barakubwira ivy'iwabo uratangara. Ahubwo bacu uvuga uti aba rero baribagiwe nta munsi bavugwa mu mpunzi. Ibi byose guca ku mwuga w'ibi dukora, birafasha abantu cyane. Rero harageze ko abantu bareka uburofa, bareka ibintu byo gushaka kuvuga yamuheye, gushaka bibaza yuko social media kugize incabwenge, hanyuma batutangura gutuka abantu, batutangura bashaka ibintu bya seri muri make. Biriko biza kwini poem idasanzwe. Turi mu gihe muri no mwanya haciye imisi mikeya tubonye bamwe mu baririmbyi, bamwe wareze baciriwe barabiwabo. Twarabonye Big FIZZO, twarabonye satb, bose barabaye iwabo, baragushinga ibiciro vyabo byo ku makoncert. Umwe aravuga ati 50 million kwinjira kugira ngo nze ubundi 10 million. Big FIZZO, KIDUM wavyakiriye gute wumvise imisoro yawe ifashe? Jewe nta contrat yoca kuri social media. Ivyo ni ivyifuzo, kandi ivyifuzo umwanya umwe birashobora gushika. Reka ndaguye black. Mu gihugu cyo muri West Africa, hari umupapa yashatse ko umuhungu wiwe aba docteur. Aba docteur. Yararavye muri village, babona batama bakera bafise ubwenge, bashobora kuraba ico bakenye mu gace barimo. Nka wewe tuvuge iyo uvuka n'igihe cy'iwacu aho twaja kuvoma kwibomba kwizero,
usanga mufise umurongo wo gutondera amazi. Ibi ndiko ndavuga wari kubitaho. Ariko usanga wewe waravuze usanga iwanyu ari robine, ibintu byo kugwana kwibomba kubera umuntu yaguciye imbere n'imbegeti yiwe atavyuzi. Rero abo batama bakera bari bazi ico bakenye kuri village. Sasa we yashaka yuko yabona abantu baje kwivuza kure. Bagatwara umugwayi kwikinga apana kunderuzo kwikinga. Ati je ndashaka umwana wanje azobe docteur. Nzofuma gurisha inka zose mfise rimbene. Umwana wanje abe docteur. Rero arabishikako amagara aba village abagenzi biwe. Aba village arababwira ico yifuza baramuterera. Umwana aja mu Bufaransa. Agiye mu Bufaransa ashiseyo faculté ya médecine yari yuzuye. Akija mu ya psychologie. Ariga raeza araba docteur en psychologie. En psychologie. Ibintu aho ndiko ndegereza urahumva rero. Rero hageze ko atawa mutamuhamagara abaviraje bose bamutere kubashimira. Afata ijambo ati nitugira amahoro. Umwana wanje ni docteur. Ndabishise ko shake mfe. Ubu shake mfe. Ndemeye naje kwisi ko nzanye umu docteur. Bana wa hungu yicaye ngaho abona bamwitiranije na docteur avura abantu. Kumbe ni docteur en psychologie. Arahaguruka afata ijambo nawe nashikire ko avuga. Aravuga ati papa nagira kwanza ngorije gatoya. Jewe je ne suis pas docteur wabijya muzi ibyo kuvura abantu. Jewe ndi mu docteur wa psychologie. Se wiwara aramarama. Aramwaka mikro muhungu. Psychologie ni iki? Uravyo? Hiyo psychologie uri kuravuga. Ni iki? Ari umvira ukuntu yo basiguriya psychologie ariyo. Abona inkoko imwe iri kiratoragura. Acabwira ati papa ijya nkoko muri psychologie nshobora kudemontra yuko ari zibiri hakwibamo. Mutama camaka mikro ati sinarinzi ko wasaze. Genda rugiye psychologie tuce tubagijya tuyige. Wowe uzogiye psychologie. Rero umuntu ariko ashira ibiciro vyiwe kuri kungurukana bumenyi. Kandi azi yuko ari izindi nzira zo kuvuga ivyo ashaka. Kandi bikaba mu mbisho kandi muze muri bukaye ko Burundi umutekano utaragaruka neza. Ukatangura kuvuga yuko ushaka 50. Hari abantu baburara bashobora kuca bakuzindukirako. Rero je nibaza yuko bimo vya psychologie. Reka aba artiste bashize amahera yabo kungurukana bumenyi. Bagi ayo na psychologie. Twebwe tuzojyayo yandi tutarashira kuri psychologie. Big Fizzo arabigize ivyo satb arabigize ivyo KIDUM tumvikana. Yego. Uzo yaronga kuko hariyo abadocteur aba psychologue ni vyiza cyane azoba yabishiseko bayamuhaye gute kuko uzo yamuhaza ubona ko ategereza kuca yinjirako ayaguha iburyo akarekipera ibubafu nimba zo rekipera ibubafu business imeze sawa. Bo ariko jewe ico nzi reka tujya ngoko tubona abandi bage iya psychologie. Sivyo ego bikubise kwindi point idasanzwe bikubira aba mu gihe abafani b'u Burundi abafanzi b'umuziki w'u Burundi bavuga bati nivyo barayakwiriye kukuravya amazina yabo n'igihe babikoze ni sawa. N'abanyamahanga barayabaha umaze kuronga amahera asumba imyaka myinshi kiro. Abahungu wareze ni hayagera rasi isi kwimeze uronga amahera ubundi akaronga amadiplome ku mashuri. Uravyo uronga amahera ubundi akaronga amaviews. Ubundi akagira abafana benshi mu makategori atandukanye. Icyo je maze kubona iyi si umenga umuntu abaye wa negosia n'umumarayika tutabona y'ivyo yifuza. Sivyo uyu mumarayika tutabona umuntu anegosia nawe mu byo yifuza. Hari ushaka hari uzoronga biciye mu kwiruka na Francine
tuko turavuga ivy'amakonsere yacu Français nabironga mu masegonde nka 11 hari uzoronga yakoze imyavu y'ikizungu hari uzoyaronga akoze inzoga hari uzoyaronga akoze fungus hari uzoyaronga yatowe kuba umurongozi hanaka rero kuvuga ngo kana kandi haragera ashobora kuba peut-être ataramenya kudodora ku mwango w'ukuri w'ivyo ashoboye hanyuma ugatusanga ariko aratumwanya muri ibi kandi afise domaine ashobora kubishoboramo no ndashobora kudevelopa nkavuga sindi nga kudekuraje hari abazoyaronka menshi hariho abahora barindira primizique y'ukwiba baje mu yigana kugira ngo baronke ivyo batari bwaronke sivyo hariho abavuga bati Kidumu yakoze concert mu kwindwi reka naje mpangi yiwanje mu kwindwi naje ngerageze ibahati yanje hariho uvuga ati rega izo zose za Brarudi ubona nabone bashaka inyungu nimuze murabakondana ngo bazanya abanyamahanga bagira ivyo bashaka nishiramo gigenga gusa uwo mutima gushaka kuduza letara loko umunsi bizobazamo niyo nabone bazoca barongeramo ariko nduba forsa n'umurundi ari nga n'umuforsa kukumviriza ku ngufu atabyashaka umunsi uzokora ikintu kimukora ku mutima zokumviriza utarinze kumukurondera yego buri kubiza kwini point idasanzwe KIDUM uravuze ingene ibintu bimeze abari ivyo barundi bakora iki kugira ngo ibi vyifuzo vyabo basho kugaragaza nabo nyine basho kubishikira kwanza kugira ngo je ngabanya matati y'abajournaliste n'abartiste icyambere kwanza urabona ngo uti tukora ikiganiro na jewe tuyirinde kwanza kuza turavuga amazina y'abantu kuko bacha yibaza yuko turiko turabataka hanyuma ikindi kuvyerekeye izo nyungu z'abana b'igihugu leta irazi kuntu iyo bikora gukora protectionisme gukingira ngubu urabona ko Brarudi igano gake n'ayandi mashirahamwe ayo n'amategeko yakozwe peut-être tutazi twavuse dusanga hari ibintu ngivyo leta irazi kuntu iyo bikora mu gukora mu gukundisha mu gushiraho umurongo ngenderwako wibikwiye gukurikirwa ku ma media kuko media ikintu gikomeye cyane ishase yuko yerekana ko mu Burundi hari umwanda gusa birashoboka hajya nibaze ko muri Amerika ibintu byose ngo bigenda vuba ariko hari yabararaba ivyerekwa hanze n'ivyo batokwerekana ivyo vugwa hanze n'ibitovugwa hari ivyahi ukundu l'élève sale solave en famille kujya rero babikoze kera bajya cyo gituma abagiye mu bihugu by'abazungu ahanini benshi baba inspiré na televiziyo imbonesha kure guhera mu mafilme kuja mu vyerekeye indirimbo ukavuga uti yaye wabonye ukuntu hari abantu babayeho kabisa ukibaza yuko n'imikate iva mu ijuru igakorokera abantu bo bijya byose ni media rero media irafise uruhara runini mu gushinga umurongo ngenderwako bashaka yuko ibintu bihinduka ariko ni mufise ntibishoboka yuko mwoca mutangura gukora xenophobie mu bitangure gupreachinga ugwango ku banyamahanga oya icyo si igihugu cy'u Burundi nicyo genda gute dufise n'ingorane zatewe n'ibintu ngivyo kera sino kwifuza ko byogaruka tutangure tuve mu vy'iwacu tutangure gusimbira ku banyamahanga ngo baronga amahera bagira gute oya leta irafise ukuntu yo bikora bitarinze kuboneka ko ari ugwango bitarinze kuboneka yuko ari ugwango ariko ari kuvugira inyungu za bene gihugu kushinga imirongo ngenderwako y'ibintu kugerageza kugufasha les jeunes talents bafise impano zitandukanye kuko impano si muziki gusa na football n'impano nibi vya electronique bishobora kuhinduka impano y'umuntu
ivyo vyose ni ikintu cyagutse aho ni muri ka general ariko tutangure kuvuga dutegwa ishavu gusa ngo ujya yatwaye amahera menshi ari umunyamahanga ubwo ni urwango si vyiza kuzana gutangura gukora injiri y'urwango oya ntacyo bimaze abarundi bacuruza i Nairobi mu mahuzi ya kombokombo maze kubona benshi no mu maresitora maze kubona benshi si vyiza yuko soba abambere gutera amabuye ngo abanyamahanga kandi natwe dufise abantu hanze za South Africa mu Birigi hose tuca dusanga kira gihugu cyose gitemye kwirukana abantu ça ne pas bien biriko biza kwini point dasanzwe niyo dufise muri review mu Burundi agisigaye amaze kuzungura East Africa yose amaze gusora amahit region yose irakoma amashi mu misi zinaratanga numvise indirimbo zawe South Africa bariko baraziririmba naratangaye numvise muri Haiti ndimbo umuziki wa warashitseyo hari abapeti bifuza kuba nka wewe ariko bibananira kubishika kubo muri kigura babe nka wewe cyangwa banarenga aho wageze n'umwete hanyuma no kugira amaso abona kure bon kwandika indirimbo wandika indirimbo unezereza abantu bangaye ubutumwa bwawe ufise ufasha abantu cange ushaka kunezereza umugenzi wawe mu buyenzi kujya 10 na kangahe bon bitangura kwanza mu kwandika indirimbo yiwa ushako abantu boyumvirize kabahanura iki ikababwira iki aho niyo bitangurira le technique z'umuziki rero ni kindi cya kabiri ubuhinga ubufise mu by'imiziki hanyuma ubu rero haraje ikindi uburyo ugira ushire kugira ngo ushike kure icyo ni kindi ushaka kuboneka gute icyo ni kindi uboneka gute wowe uronse okazi yo kujya kuririmba imbere y'abantu ubigenza gute na mahera utora gusa bigaca biherera ngaho cange ushaka yuko uguma mu mitima y'abantu kugira ngo nejo uhamagagwe na hirya ejo ni byinshi birimo ni byinshi biriko biza kwini point dasanzwe KIDUM ukuraza kiri bugagano bwawe buri mwanya oya ubu ndi mu karuhuko biteramo nabikoze ngira nje gutangura ibindi Nairobi permeta ivyo kuririmba kwanza tubihagarika ivyo navuze byakunyuze biriko biranyura kwini point dasanzwe yizeye ko biza kunyura n'abantu kirazira utanguza urwango ku banyamahanga kandi ubizi na wewe ufise umwana ari mu mahanga ufise mukuru ari mu mahanga si vyiza abaswahili baravuga neza ndabishize mu kirundi yuko uba mu nzu ifise ibiyo ibirahuri kirazira kutangura gutera abantu amabuye kuko batagikuye gusubiza ni uhomba abarivira bako atamahera hari ariko nyamaga bakaza bakayatora vyukuri amahera Bujumbura nta yahari canke n'abarivyi Bujumbura atayabona hari abahabona n'abandi bari ngaha batahabona numwete bagira umwete abantu barahari bakunda umuziki kwanza je biriko biranshimisha ukuntu Bujumbura igira vuba cyane ihinduke kapitali y'umuziki hari abantu bafise kapitali y'urudandazwa hari abantu bafise kapitali y'ibiki Bujumbura igira ibe kapitali ya ambiance ya vacances y'ibintu vyose urumva bose bazokwigwa bafise amahoteli bazoronga bafise iki ni urumva ni gisagara kigira gitangure kuza kirabamo amahoro umuntu akavuga ati je ngiye kuharukira no kwarira amahera yanje numbarira ibindi je ngiye kujya amahera yanje ndahamara imisi 3 nitahiri hari ibindi bicira abaririmbyi benshi cyane yaba bagiye mu mahiganwa n'abatari bahari urabatwereka urabereka uburu n'isi yose yuko mundi hari impano canke impano KIDUM niki kintu giye kubuza kubandanya itwereka ku mwaka amatara amashasha wadebukiwe canke namonye BIG FIZZO kubakurikirana bo urazi abasore bubu baraharira cyane bon inzira ngufi zirahari nyinshi nakubariye yuko babona ibiharuro kungurukana bumenyi bagaca bibaza ko bateye imbere navyo ni sawa ariko nimba kuja muri ville ikinga ryo gushikana
ubundi agafata kwasiteri agashika muri ville amasaha urayazi yo gushika ubundi akavuga ati jewe ibyo guca hasi byandambiye ngira mfate helicopter ugashika muri ville wumva ari ngorane singorane abajene bubu barafise inzira babona yuko bashobora kwishikana hajya abandi baracyafise kwa kundi banyemera akavuga ati je nzoca muri wewe hanyuma ce mbandanye icyo gituma banyita barabara yao ibarabara ryabo kabisa kuko hari abaca kuri jewe bigakunda kandi ugatusanga birabafashije abandi bakishikana kwabo si bose ngo je narabafashe ku kuboko hari abandi bavuze ati oya jewe ndaca ku nzira yindi nce muitenga gasama nzuki cimanukira kuri ETS Kamenge turire kuri Rwakarede ari ngora twarabonye ba Big Farious twarabonye ba Dr Cloud twarabonye ba Kakabone tumaze kubona ba Stanish tumaze kubona abantu benshi umaze gutuma babona wari tumaze kubafasha n'abandi benshi ukibafasha ja mu Rwanda Marina yes Marina ba Frankie Joe ba Juliana Kanyomozi ba Eric Mucho Juliana muri Uganda na Bebe Cool twataguye na Bebe Cool mutaramumenya Lady JD Tanzania hanyuma hariho n'abanya Ethiopia no muri Mexico kurimba Espanyol utinikiye kintu kibigutuma ndakunda gusangira ubumenyi n'abandi mu orchestre kera naciyemo nijana n'umujene nijana n'iro prison mu nyuma ubu ndiko ndegereza kuba urabona muri yayi wanje bodaboda ndi wa kabiri afise imyaka myinshi wa mbere n'ujya mutamavuza sad yego ari nawe yakwakiriye muri Kenya nivyo kabisa rero naciye mvuga ndi bikwiye yuko je no guma gusa ndaba abamye bansumba reka ndondere n'abajene kuko amaraso mashasha bugera afise ikintu Imana ndiyihenda iri kirema abantu bashasha irazi kuko Imana ifise impano ibitwe dufise ni nk'imarimo ry'amazi muri Ocean mu kiyaga cy'imano y'Imana uravye abantu usanga umuntu afise impano yo guteka indya ziwe ugashaka yuko atamunsi n'umuhozi rata nka mama wiwanje iyo mana arayifise ndize ni ya mbere nazi gusoma no kwaje ariko jewe sinzi no gukata ibitunguru nzi kuririmba tu jewe mbare ngo nitekere hari umuntu nagira ndurira inzu yiwe muri Canada i Montreal ayitwa La Chine natese umuceri bica biraripuka habuze gato iyo nzu yishe yose urumva impano yo guteka nayo mfise je nzi yo kuririmba no burara kabisa ndunzwe na restaurant sinzi guteka vraiment izo mpano zose uziravye buri mwanya rero nama mbona yuko ni vyiza cyane nze ndagira sharing experience n'abajene kuko mbanzi ndemera Imana mbazi kwezanya ibintu bishasha mu bantu bajene ndabigerageje ngagerageza kwama ndi mu bajene nama ndiko ndaronga ivyumviro bishasha no mu batama ngaronga icyo bita sagesse so imiziki wanje yumvirizwa n'abajene abo tungana n'abansumba kategori zose kuko nidugwana nabo namenye iyo bagona imiso tubona ibiteramo vyawe twama tubona indirimbo za Yaramenje zimaze imyaka irenga 20 indirimbo za Hakizimana indirimbo za Sherekea Furahi zimaze imyaka irenga 10 n'izindi nyinshi Yaramenje maze imyaka 23 ego ariko kuyandika nayandise imaze imyaka 27 kuko nayanditse muri 95 uri mu Kayanza turacari ngaho nyene niki kintu gituma KIDUM izi ndirimbo ziwe zimaze imyaka irenga 40 imiso sia ziririmvye zizana zamana kanovera gusumba n'izi ndirimbo usanga zimaze amezi 2 cyangwa 3 ziri hit ngaha mu Burundi niba ngukora cyo kugira ngo indirimbo zawe zamana kanovera KIDUM nabivuze nukundo kwandika ubutumwa ndaba serious cyane ku butumwa ata butumwa mfise genda bireka atacho mfise mbwira abantu ndahora ubutumwa message izi zindi zifise message y'ama views bagira
message gusa zibanda kuri image. Urumva ibintu none nka wewe ndakubaje abantu bose mwahuye kuva mu gitondo urabibuka wapi ariko ijambo wumvise ryagiye ku mutima kabisa yinjiye mu matwi hari ijambo ry'akamaro ryashiriguma mu mutima umuntu yakubwiye nabi ntushobora kumwibagira ariko ngisinema mbi wabonye urayibagira so ivyo mu maso bifise abavyo ivy'amatwi n'umutima bifise abandi rero ivy'iwanje vyinjiye mu matwi na video ico gihe nakora washaka kandi vyari bigoye kumenya ngo KIDUM ninde nashobora guca n'imbere y'abantu gucya mwumva ariko baramvuga bakavuga ivyo bashaka ariko batazi uwo ari we vy'ukuri mu nyuma kubera amafoto ni kibace bamenya ati ni ure jama kubisa kwini poem idasanzwe hari ugwaruka gwifuza kuba nka wewe cyangwa runaharenge kwambona imiziki yamibaho nk'iyo yiwawe biraca akunda ko muri kino kinjana birakunda n'ubutumwa ufise ubutumwa birashoboka none harakaririmbo nakunda kumviriza iyo nje ngaho akaririmbo k'umujene sindahura nawe ngo ndamumenye nukwasa kakandika kana kama manzo kuri Berry music yitwa Berry music uteza kuvuga gutyo n'ururimi Berry music iyo ni izina ry'uruharo ni izina rusangi rero ari izina rusangi Berry music kajya kandu kafise message ya vrai urabona n'ubu ko kari mu mutwe w'iwanje kajya ro karinjiye kacaka kwamanga rero il faut toujours penser gukora ikintu kidira pendant longtemps kuko urajya ukajya uwariye ni wajya kandi ngumwana w'umuyanga aginka KIDUM dogosera basozera turacari ngaha uri kuraduha ibikorwa vyinshi uraduhaye concert y'amateka concert zibiri ngaha wari watwemereye kugushuguma mu Burundi uciye usubirayo oyangiye ndefise contrat muri Kenya ari contrat mfise ndeza gukora kandi mfise nyinshi wama mubibona mfise nyinshi hariho n'izindi ndashira hajya kuko mbona niyumvira none izi mbuga zanje ni butike ko nguma mvuga ni atari KIDUM kandi urumva ikicaro ciwanje ubu ni officiellement ni mu Burundi ikicaro ciwanje ubu officiellement ni mu Burundi tuko turabona abanyamahanga ariko barakora ibiteramo vyinshi ariko nzorangorera mu bindi bihugu nshobora kujya muri US nshobora kujya muri Canada nshobora kujya England Kigali ariko ikicaro mu Burundi jambi byo kuvuga yuko ngo asanzwe yibera hanze oya ivyo namaze kubiruha muze murava ko nibiranga na nimero ya telefone lumiter ndayifise iyo nga bisiba ko KIDUM agomagara kuba mu Burundi neza cyane ego vraiment hari abantu abarundi mumeze nabi urabona ngo ubu uri kurababara umenga nje kugucyura uri kurababara uri kurababara vuguti karibu tubane ngaha isahani yiwanje irahari humura na muntu uje gucyura isahani yiwanje irahari amashuri nayize nga y'intango nayisumbuye ikibanza ciwa urukumu rw'iwanje ruringa uruzogi ruringa tubabare ishuka nifukira hari sinzoza kugutera urwaha cyangwa kukubyiga una comprendre aho KIDUM abantu baryoherwa babona uri kuraduserukira hanze uririmba ikirundi muri Kenya i Kigali Uganda Tanzania nenda kubaza intamba mu rugamba iba hanze na regrette regrette sana na kuregrette fort KIDUM dogosera basozera inzu ya ndare iba hanze ahubwo mutangure ko imbere yuko muzamura vuga abanyamahanga kwanza mwe mwerekane yuko vous voulez vous installer ici ushaka kugire boutique yawe ngaha ushaka kugire hotel yawe ngaha higano n'abandi mu opportunité ari mu gihugu tout le monde veut aller et bana moi je suis fatigué nayo ma histoire yo kuguma hanze vraiment
navyo uzi tu panze imvura iguye ndi hanze rero ndagutera inkuru imvura ikagwa yo mbora cyangwa umvurino imvura iguye ngaho aho ndi ndavuga nti yo yaba ndi muhira kajya gakungugu kaca kaduga ngaca ndakumviriza ariko uracari muto tu ne peux pas comprendre you can't understand ntushobora gukomprena igituma rero Rwanda baba ngaha bifuza kwitahira iwabo tu ne peux pas comprendre bababwira yuko bafise ikindi gihugu kandi abandi twigana ngaha tukavuza ko twese turi bamwe turi inuze kumba bafise nostalgie yico no kwitanga terroir au comprendre Kidum ego tumaze abasoze dusozehere kwanza uguma uvuga ngo umwanya usigaye ugoye mwavyo murimwo murabana natwe tugeze saa 9 z'ijoro Kidum turacyari ngaho nyene kumwaka mutwereka abakozi ukatwereka abakozi mu kuririmba waratutse stanish waratwese benshi no mwaka wasoranye ikogwa na Miss Rika ukurikira ninde navyo novuga kuko umenga navyo ne birimo amatati uje mba navuze ucumenga cyatangura kugwanywa reka haze araba secret professionnel ibanga ry'akazi hanyuma mubona gusa ibintu biba kuje ndatinya kuza ndavuga vyose tume projet kungurukana bumenyi ahubwo ndanaregreta igituma vyinshi ari byo navuze naje vyanyiyatse ndaregreta kuko mama yarambariye ati umuti wibanga no guhora Kidum abo rero bakwitege kwiki muri kazoza ka hafi banyitege gukukuruka Kidum arayumvira guhe mu muziki oya guhagarika none bibaza ko nzoshika kuri 80 ubu mfise 48 ndacari active au moins 24 ans bisigura kusigaje imyaka 20 duha umunezero uzoca ubihemba none 70 no kubita ijya fente ya Michael Jackson ndi bikunda Kidum petero sanja kuri restaurant ngo nganga cyane restaurant gitari bacavuga yorome njuise uririmba blues mukuyora Kidum ego tucheze rumura iduhaye isoka ryari abasubscribing abayitega ryari 100 so buri muntu bwa ndiko ndabwira umukunzi wanje yuko aze dufatane ivyo dufata ubishire pembeni dukemura ibibazo kuko benshi uko dushwanye bibaza ko ari ya entertainment yo kugurukana bumenyi tumvikane dutambare ndamufate amfate ari bindi Kidum niki ikintu cyagikenewe tuvanga tutavuze icyari gikenewe nuko abarundi ageze ko duhindura mentalite cyane cyane tukundi bikorwa cyane tureka amajambo hanyuma nituze turagira mentalite yo kugwanya ufise umwete oya tumwigireko Kidum ndagushimire cyane nize ko nikindi gihe nitwabahamagara muzo twita yego cyane zobikora Queen poem maonye umishina isha kini hiki hatu waifirme fanya petit unaikubali sana nakuweza kila nikiona isa nani au nipatie alikuwa rafuata kwa heza